murabona ko mfise igitabo mu ntoki. Iki gitabo bacita ukuri kuzobagira abidegemvya. Mwibaza ko canditswe nande? Jewe nta mashure maremare nize, ariko novuga nti ubuzima nagiye ndabamwo bwaranyigishije ibintu vyinshi, bufatanye rero nuko nisanzemwo ingabirano yo gusoma cyane, gukunda gusoma ibitabo, hanyuma kandi icifatana n'ingabirano yo gukunda kwandika. Ivyo bitatu vyahavuye binvyaramwo icimbiro cyo nanje kwandika ibitabo. Ndavuga nti reka nandike kugira n'imiburiburi ngire ico nkiza mu bantu, kugira abo bantu bashobore kugarukira ico kintu kizima turiko turatakaza cyo kugira ubuzima bwubakiye mu kuri. Mbega none ukubesha kuriho hano mu isi, kandi Bibiliya amabwirizwa nayo ntabitwemerera. Hari ibwirizwa rivuga ngo ntubeshe. Mbega none hari igihe bishika umuntu akabesha mu kuri, canke kubesha misi yose ni kinyoma nyene, nta kubesha bw'ukuri bubaho? Abakoresha burya hari igihe bakora ibintu ukamenya n'ibintu bisanzwe. Hari igihe ukoresha umukozi, uwo mukozi ugasanga uramukoresheje ukwezi kwa mbere n'umuhenze, ukwezi kwa kane n'umuhenze, ukwezi kwa gatatu n'umuhenze. Ibi ndabivuze kubera harimo intahe ngaho irimwo y'umukozi yakoze, hanyuma arakora amezi 3. Ayo mezi 3 yamara atarahembwa, ageze guhembwa baca bamubeshera ko yivye, baca bamuta mu gasho. Abakunzi ba Axiya Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Uyu munsi turagarutse kugira ngo tubandanye dukuzanya mwiteka. Uno munsi muti tugiye kubayagira kuki? Mbega hoho ninde tugiye kuba kumwe muri kino kiyago? Ku bwa Axiya Vibes TV ni jewe Muco Ange Narcisse, umukutsa kivi wa Axiya Vibes TV. Nkuko musanzwe mumenyereye, nkaba ndi kumwe n'umutumire, ndamusabe yidondore yongera aramutse abako baradukurikirana kuri Axiya Vibes TV. Murakoze cyane. Akazina kanje nitwa Emmanuel Niyonkuru, abasanzwe ndi mwanditsi w'ibitabo. Ndashimye ko mwashimye kuntumira kuri no televiziyo yanyu kugira tuganire n'abakunzi bayo, na cyane cyane dukuzanye mu iteka. Murakoze cyane. Turabaramukije rero, turabaye n'ikaze kugira ngo tuganirire abatwumviriza, tubane gukuzanya mu iteka nk'uko twamaze kubivuga mu ntango. None rero ntatevye ndabamenyeshe ko murabona ko mfise igitabo mu ntoki. Iki gitabo bacita ukuri kuzobagira abidegemvya. Mwibaza ko canditswe nande? Canditswe n'uyu mushingantahe mubona turi kumwe. Mu kanya aratubwira iyo vyazananye ico ciyumviro c'ingene caje, atubwire ibirimwo, kumbure vyoheza bikagendera dufasha muri kwa kubaka iteka ry'umuntu. Mbega none Emmanuel Niyonkuru ninde? Ego murakoze cyane. Niyonkuru Emmanuel, jewe ndi Murundi, hanyuma navutse mu mwaka w'1989, hanyuma mvukira mu ntara ya Muyinga ya kera, ubu ni mu ntara ya Buhumuza, muri komine Gashoho, ariko ubu yabaye komine Butihinda. Hanyuma mvuka ku bavyeyi b'abakristu, abasanzwe ndi umukristo muri Eklezia Gatolika, narabatijwe, narakomejwe. Hanyuma jewe nta mashure maremare nize, ariko novuga nti ubuzima nagiye ndabamwo bwaranyigishije ibintu vyinshi, bufatanye rero nuko nisanzemwo ingabirano yo gusoma cyane, gukunda gusoma ibitabo, hanyuma kandi icifatana n'ingabirano yo gukunda kwandika. Ivyo bitatu vyahavuye binvyaramwo icimbiro cyo nanje kwandika ibitabo. Nico kintu cyo gukunda gusoma, ico kintu cyo gukunda kwandika, hamwe n'ico kintu cy'ubuzima nabayemo bwanyigishije ibintu byinshi bitandukanye, vyamvyaye muri ico kintu cyo kumva yuko nanje nogira ikintu nterereye, na cyane cyane mugira mfasha abantu guhinduka. Inca rero ndatangura nandika igitabo ca mbere nagiye kugisora mu mwaka wa 2015, cyari igitabo cyitwa Umuco wo Gwaruka.
hanyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi narasubiriye ndasohora ikindi gitabo kigira kabiri gikurikirana kimwe cya mbere naco nyene citwa umuco wo gwaruka, ndagisohora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Hanyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda narasubiriye ndasohora ikindi gitabo abantu benshi bamenye cane citwa ikangure wowe usinziriye, ndagisohora muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda. Hanyuma iki gitabo naco dufise ngaha nagisohoye kw'igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Novuga rero muri make Niyonkuru Emmanuel n'uyo n'urugendo rwiwe rwo kwandika ibitabo yarutanguye gutyo, ariko kandi ni urugendo rutarahera kuko ndacabandanye n'inyuma haracariyo ibindi. Murakoze cyane. None mbega Emmanuel, uno munsi umukeneye amusanga he? Mbega ariko arangura iki mu buzima bwiwe? Jewe umwanya munini novuga nti ndawumara mu gisagara ca Bujumbura, niho ndangurira imirimo yanje ya misi yose. Hanyuma jewe ubuzima bwo kwandika ibitabo kenshi kubera ko ku mutaga nirirwa mu dukorwa dutandukanye, ubuzima bwo kwandika ibitabo nkunda kubufatira umwanya wo mw'ijoro. Hanyuma nkafata nkegeranya ivyiyumviro, hanyuma hagera n'ikindi gihe mvuga nti ubu harageze yuko nganira n'abantu kugira nagure bya vyiyumviro vyanje, nkaheza nkarondera abantu mba nkeneye tukaganira. Hanyuma rero jewe nkenera nsanga mu gisagara ca Bujumbura, niho nsanzwe ndangurira imirimo yanje ya misi yose. Kumbure n'uwokenera inimero ya telefone kugira ashobore kuntora turaza kuyitanga. Hanyuma umuntu ashobora gukenera iki gitabo canke akenera kimwe mu bitabo nanditse, canke akenera no kunterera ivyiyumviro mu vyo mba ndiko ndandika, canke agakenera no kumenya vyinshi vyagutse ku vyo nandika, arashobora kundondera hanyuma tugahera tukaganira. Yego, murakoze cyane. Mbega Emmanuel, wotubwira iciyumviro cyo kwandika iki gitabo aho cyavuye? Murakoze cyane. Iki gitabo mubona citwa ukuri kutubagira bidegemvya, nacanditse na cane mfatiye ku kuntu mbona umuco wo kugendera kuri mu bantu uriko urazimangana. Nararavye aho mbaye, aho mperereye, ndaraba ngene abantu uyu munsi dusigaye tubayeho mu buzima bw'ikinyoma, kandi ndaraba nsanga mu vy'ukuri ivyo bintu biriko biragira ingaruka nyinshi ku bantu. Ndaheza ndavuga nti reka nandike kugira n'imiburiburi ngire ico nkiza mu bantu, kugira abo bantu bashobore kugarukira ico kintu kizima turiko turatakaza co kugira ubuzima bwubakiye mu kuri. Niho rero nashimye kwandika iki gitabo ndacita ukuri kuzobagira bidegemvya, mfise intumbero yo kwereka abantu agaciro ko kuba mu buzima buri mu kuri, kubaho mu kuri, kuko abantu benshi uyu munsi barabaye mu bubeshi. Ariko cane nakabuwe nuko mu buzima nahuye na babasuma bibisha uruyeri twita abafunga kiwani. Jewe twarahuye barambesha kandi barananyiba, ariko ngerageje kuraba mu buzima nagiye ndahura n'abandi bantu bavuga yuko bibwe n'abo bantu. Ndaheba ndavuga ati mbega ivyo bintu byagenze gute ngo twisange muri uko kuntu abantu babaye mu macenga, babayeho biba. Ndahava ndasanga mu vy'ukuri abantu barakeneye ico bafasha kugira bagire iciyumviro co kumenya mbega jewe no kwifata gute muri gisiri kirahindagurika ijana n'abantu bariko baragenda babaho mu manyanga. Niho rero naciye mpitamo kwandika iki gitabo, hanyuma ndagerageza kugira ibiganiro n'abantu batari bake bagiye barahura n'abo bantu bagiye barabeshwa, hanyuma ndegeranya ivyiyumviro bagiye baraterera kugira bizofashe umuntu azogisoma kubona n'imiburiburi uburyo abantu bagiye barahendwamwo. Hanyuma nawe nivyashika agahora n'abo bantu azovuga ati hari hantu nasomye ko ubu buryo abantu bajemwo aribwo na wa muntu bazamwo bakamuhenda. Ndaheza rero ndandika ivyo vyiyumviro, hanyuma ndaheza ndavyandika. Ariko kandi kubera ko nasanze ikinyoma ntikigarukira ko abafunga kiwani gusa, natwe mu buzima busanzwe tubayeho mu binyoma. Abantu benshi barabesha,
abantu benshi barakora amanyanga. Nico gituma nagerageje kwagura ico ciyumviro, ndagura nderekana ingene ikinyoma caje mu bantu, ingene cagiye kirakura mu bantu, ingaruka mbi cagize mu bantu. Hanyuma rero ndaheza nderekana mbega abantu twubaha gute mu buzima bw'ukuri, na cyane cyane tukubaka wa muco w'uvuga kuri, wa muco w'ugendera kuri mu buzima. Ndaheza rero ndavyandika muri iki gitabo mubona. Ego murakoze. None rero tuduge kw'ijambo, wavuze uti kugira ngo utangure kwandika iki gitabo citwa ukuri kuzobagira bidegemvya, vyahereye igihe wahendwa hakoreshejwe uruyeri. None naganje mpera aho nyene, mbega none ukubesha kuriho hano mw'isi, kandi Bibiliya amabwirizwa nayo ntabitwemerera, hari ibwirizwa rivuga ngo ntubeshe. Mbega none hari igihe bishika umuntu akabesha mu kuri canke kubesha misi yose ni kinyoma nyene, nta kubesha bw'ukuri bubaho? Murakoze cyane. Nagira nce mpera aho nyene. Uravuze yuko mu mabwirizwa y'Imana hari ibwirizwa ritubuza kubesha, ni ibwirizwa rigira 8. Mu vy'ukuri Imana yahaye Musa ayo mabwirizwa igamije gufasha igihugu c'Isirayeli kugira bagire intumbero nziza y'ubuzima. Iyo ntumbero nayo Imana yarabona yuko badashobora kuyishikako bubakiye ubuzima bwabo ku kinyoma. Nico gituma mu mabwirizwa yayo yashizemo iryo bwirizwa rigira 8 rituma abantu birinda kubesha. Mu bintu rero Imana yanga ikinyoma kirimo. Imana iranka cyane ikinyoma, mbere ku buryo nibaza yuko n'igicumuro gifite ingaruka zikomeye mu buzima bw'abantu. Iyo minsi yose uhisemo kukibamo kitigera kijana, turaza kubibona kumbure mu byo tuzakuganira imbere. Rero muti mbega ikinyoma kirashobora kuba ikinyoma cy'umukuri cyangwa kikaba ikinyoma cy'ikinyoma nyene? Mu bisanzwe ikinyoma cyose cyama ari ikinyoma. Uko gikora kose, uko wocita cyose, ikinyoma cyama ari ikinyoma. Kubesha byamara ukubesha. Ahubwo twokwibaza ati mbega ibinyoma vyose byama ari bimwe cyangwa byama bifite ingaruka zimwe? Niho dushobora kwibaza mu ikinyoma cyama ari ikinyoma, kuko novuga mu buseranguzi nakoze, nasanze ico no kwita indondora jambo yirivuga kubesha ari ukwemeza abandi ikintu wewe uzi ubwawe ko atari ico, canke ukaba utazi ko ari ico ariko ukakivuga nk'ikirukuri, ucemeza nk'ikirukuri ubitumwe n'imvo kanaka. Burya ikinyoma cyose tubesha kiba gifise imvo icishije inyuma. Umuntu wese abesha yama afise imvo ziba ziherekeje uko kubesha kwiwe. Rero umuntu igihe cyose avuze ikintu, yaba azi ko ari ico, yaba atazi ko ari ico, ariko akacemeza nk'ikirukuri, afise imvo ibimutumye kanaka, kumbura n'izo mvo turaza kuzibona, ico kintu cyose citwa ikinyoma. Iyo mvo irashobora kuba ari imvo nziza canke ikaba ari imvo mbi. Mugabo naho yoba ari imvo nziza, ntibica bisigura ko ca kintu kitwa ikinyoma. Citwa ikinyoma, ikinyoma kiguma ari ikinyoma aho wokivugira hose, canke n'imvo yobigutumye ariyo yose. Ijambo ni rimwe, ikinyoma ni ikinyoma. Emmanuel, tugushimire cyane ku ntererano yawe. Uti ikinyoma kiguma ari ikinyoma, ukubesha kuguma ari ukubesha, nta kubesha k'ukuri kuhari. Kubesha no kubesha nyene, kuko iyo biba harimo n'ukuri, nibaza ko Imana itari kubwiriza Musa ngo ntukabeshe igihugu canje, ndabiyamirije kubesha. None rero tuje tuvugira aho nyene, ugiye kutubwire imvo nyamukuru zikunda gutuma abantu babesha, wewe ngira ngo urafise zitari nke zagutumye wowe kwiyumvira kwandika iki gitabo. Yego, murakoze cyane. Novuga nti muri make imvo zituma abantu babesha ni zitatu nyamukuru. Imvo ya mbere ni imvo y'iciza. Hariho ibinyoma umuntu akora, turaza kubibona nitwagera gutandukanya imigwi y'ibinyoma. Akabesha afise iciza agira akore, turaza kubibona. Ubu rero ntaba yasugumwe n'agatima kabi ko kubesha, ahubwo aba yatumwe n'iciza agira akore canke kiri muri we, turaza kubibona. Hanyuma imvo ya kabiri ni imvo y'ikibi.
hariho umuntu abesha kugira akora ikibi atakiza na kimwe agamije, cyangwa ugasanga arafise inyungu wagira ariko ararondera muri ico kintu, mugabo izo nyungu zizakugirira nabi ubundi. Hanyuma imvu ya gatatu ni imvu yo kutamenya. Hariho umuntu ashobora kubesha kuko atazi yuko ivyo ariko aravuga ari ukuri canke atari ukuri, kumbura afise amakuru make kuri ivyo bintu canke ntavyazi neza. Kuko nk'ubu ntanze nk'akararo kugira iyi mvo abantu bayumve n'ingoga, nk'ubu unye ari umwana afise se wiwe iminsi yose yama ava kw'ishuri asanga ari ku kazi, hanyuma umunsi umwe uwo mwana akaja kw'ishuri, se kumbure akaca aguma muhira ntaje ku kazi. Urumva ni ibintu bishitse umwana ntavyazi. Hanyuma umwana aratashe saa sita, ahuriye n'umuntu ku muryango ati mbega papa wawe ntihari? Aramubwira ati nukuri papa sihari, ati nta munsi n'umwe yirirwa ngaha papa sihari. Umwana kumbure akaca yinjira mu nzu akaja asangaho wa muntu wa papa wiwe. Wa muntu ntiyamenye yuko umwana we yamubwiye yuko atari hari kandi ahari, azavuga ko yamubesha. Mugo uyo mwana kubesha kwiwe kwavuye ku kutamenya, ntiyamenye ko se ico gihe ashobora kuba ari ngaha. Niyo mvuro yuko utamenya. Hari ibinyuma rero bimeze uko umuntu akora mugabo atazi neza yuko ivyo akoze ari ukubesha, atamvuye ikibi canke y'iciza yarimwo, ariko gusa atarazi yuko ariko arabesha. Nizo mvo rero zitatu ahanini zituma abantu babesha. Izo mvo rero nizo zisha zivyara bwa butandukane bw'ibinyoma abantu dukora rero mu buzima. Yego, murakoze cyane. None turashobora kuja tuduga kugira ngo tumenye ni yahe migwi y'ibinyoma imaze wewe wegeranije canke kuvuga ngo ku rwego rw'isi cyangwa ku rwego rwo ngaho iwacu bimaze kumenyekana, imigwi yavyo ni yahe? Ego, murakoze. Jewe mu buseranguzi nakoze nasanze ibinyoma vyose umuntu agerageje kwifatiramo muri rusange yo bigabura mu migwi 5. Iyo migwi umugwi wose ndatanga akarorero kugira abantu bumve aho bitandukaniye. Hanyuma ibi ndabivuga kugira abantu bumve mbega mu kurondera ihinduka ryo kubaka wa muco ugendera kuri twofatira kuki. Umugwi rero wa mbere ni umugwi w'ibinyoma vyiza. Mwava mutangara cyane ariko aratwumviriza bava batangara. Navuze mu ntango yuko ukubesha kose kwitwa ukubesha, naho kuba ari kwiza kwitwa ukubesha. Nibi rero byo muri uyu mugwi ntibice bireka kwitwa ibinyoma ngo nuko ari nziza. Oya, ni ibinyoma ariko yamvo yabituma nibi canke ni nziza. Niho rero haca umuntu acaraba. Ibi binyoma rero byo mu Rwanda bisugumwa n'imvo nziza. Umuntu abesha afise imvo nziza. Ndatanga akarorero. Nk'ubu dufatire muri Bibiliya. Muri Bibiliya muribuka igihe abene Israeli bari mu buja, harageze igihe umwami wa Israeli umwami wa Misiri aratanga itegeko ati abanyisraeli baratugwirana, reka turabe ngene twabahonye. Hanyuma umwami wa Israeli, umwami wa Misiri acaratuma abagore uwitwa Shifera na Puwa ati mugende mu Banyisraeli muze murakira abavyeyi bariko baribaruka, nimwabona vyaye umuhungu muca muniga muvuye kwa vyaye wapfuye. Aba bakenyezi bashobora genda bashitseyo cya kindi umwami yababwira ntaco bakoze, ahubwo baciye baza barakira abavyeyi bagashikana neza. Hanyuma umwami aca yumva yuko abana b'abahungu baguma bavuka, aca baza babagore ati nibiki ko umwana bana b'Abanyisraeli baguma bavuka, babagore baca babesha umwami ati mwami nukuri twebwe abagore b'Abanyisraeli baradutangaza, tugenda kwakira tugasanga bavyaye, ati natwe ntitumenye ngene bigenda. Kandi nibo babakira mugabo baramubeshe yuko atariho bo basanga vy'abana. Hanyuma umwami niho yacashavura acaravuga ati kubera ico ntanze itegeko yuko ubu Abanyisraeli ubuzivyarira umwana akabona umuhungu wenye nazoshaja kumwitera mu rubuzi. Mugabo aho nshaka kugera ni hehe, mwumvise babagore barahenze umwami, mugabo ikinyoma babeshe ni ikinyoma ciza ku buryo Bibiliya itubwira ngo Imana yaranegerejwe n'ico ciyumvira abo bagore bagize cyo kutica babana kuko barakijije ubuzima. Baca babesha umwami bo bashaka bakingire
b'abana bariko baravuka. Gusa umwami yaciye akomanaza umutima nawe arenzaho ikindi ati ubu umwana w'umunyisirayeli wese azovuka muze mumwitere mu ruzi. No muri buno ngaha dutanze akarongo mu Burundi wacu twaraciye mu bihe by'intambara. Mu bihe by'intambara z'amoko hari igihe abantu baba bariko baricwa, hanyuma bakaba bavuga bati turazi yuko hari abantu b'abagenzi dufise bashobora kudukingira. Uwo muntu rero akahungira kuri wa muntu aze amukingira. Abo bantu babicanyi baje kurondera wa muntu yaravuga ati jewe uyu muntu sishobora kumutanga ashaka kumukingira. Bakaca babesha babana ati nuvyukuri uwo muntu ntawe nabonye. Babana bakaca barengana akabamukije gutyo. Murumva babesha mugabe asugumwe n'imvo nziza. Bisigura guca ikinyoma ciwe si kibi ni kinyoma ciza. Muribuka kandi n'igihe abanyisirayeli baja gutata Yeriko, dusuye muri Bibiliya, harageze igihe ngo barinjira muri Yeriko, hanyuma abo bari bagiye gutata Yeriko bashikira ku mumara yitwa bari bashikira ku mumara yitwa Rahabu. Bashitseyo umwami wa Yeriko arumva yuko abo banyisirayeli binjiye gutata ico gisagara, aca aravuga ati genda ubwire Rahabu abo bantu basohore. Hanyuma ba bantu bagiye Rahabu aravyumva, aca arabanyegeza ku rusenge. Ba bantu baraza ati sohora aba bantu umwami avuze basohore. Rahabu aravuga ati nivyukuri abo bantu jeneye nababonye baciye ngaha. Ati mugabo baciye babandanye sinzi iyo bagiye. Hanyuma ati none mu kugenda baciye, ati baje nyinzira kurikira murababona. Ba bantu bari baje kubarondera baca barabakurikira baragenda. Urumva nta banze nta babonye. Hanyuma Rahabu ngo aca arafata ba bantu yambika imigozi abakorora mu idirisha bashungurukira ku migozi, bashunguruka inyuma y'igisagara baca barigira. Murumva Rahabu yarabeshe. Mugabo ikinyoma yakoze cyari ikinyoma ciza catumye akiza abantu b'Imana. Ico kintu ngo Imana arakimuhezagiriye ku buryo n'igihe Yeriko ifatwa Rahabu wenyene we yarakotse abantu bose mu ico gisagara. Nivyo rero twatero dukendi kanatanga kugira mwumve yuko hariho ibinyoma bikorwa mugabo bidatumwe n'imvombe bikaba bisunitswe n'imvo nziza. Hanyuma uwo wari umugwi wa mbere. Umugwi wa kabiri ni umugwi w'ibinyoma binezereza. Muti ibinyoma binezereza navyo bije gute? Ahangira ntanga akarorero kamwe. Hari uturo twinshi nagiye natanga mugare kamfatemo kamwe kugira abantu bace batahora n'ingoga. Hari ni ntahe yanditse no muri kino gitabo kumbura abantu bazogisoma bazobibona. Yari umwigeme ariko arategura mariage. Hanyuma abantu abagenzi biwe baraja hamwe bariyumvira ati rero uyu mugenzi wacu reka turabe ikintu twamufasha. Baca baravugana hagati yabo, ntibari bake baragize umugwi munini. Hanyuma baravugana ati dutoze amahera tuzogura ibintu tumushigikire. Mugana we ko arimwe w'abagenzi baca bavuga ati ntitumubwire yuko ibintu tugira tubimutegurira, ahubwo reka tuvuge yuko aya mahera tuzoyakoresha ikindi gikorwa. Baca baragenda baramubwira ati rero muvukanye tuko turategura umunsi tuzoje kuraba abagwayi, kandi nawe uravye ivyiza Imana yagukoreye ukabwirigire na mariage uzoze dusangire urwo rugendo mbere nawe uterere uburyo mu bandi. Hanyuma yumva arabikunze aravuga ati naho mfise akanya gato muri iyi minsi ndiho nitegura ubugeni, ati nzoza tujyane. Hanyuma bo baratoza amahera baraheza baca baraja kugura ibintu bazomuterera. Hanyuma umunsi ugeze baragenda, umwe araja kumuhitana ati tugende. Mugabo abandi bo bagiye imbere baja ahantu babarindiririye. Hanyuma ariko baragenda umwe yaja kumutora kumuhitana acamubwira ati kanaka nawe aranyandikiye ko ataragenda tumuhitane muhira ce tubandanye. Yumva ibintu bisanzwe baca baragenda baja kumuhitana. Mugabo bagezeyo bagire barinjira mu nzu basanga ba bantu bose babagenzi biwe bose bari ngaho. Aribaza n'ibiki, aratangara nyene aravuga ati none tugende. Tujena nzi ko mwashitseho kera. Hateye hari turacyarindiriye ntaga tugenda. Mugabo bakiri ngaho baca baratangura kugira bamutekanye, batangura kuba bararirimba tuye turimba tw'abageni tw'ikirundi bamenyereye bararyoherwa kugira barabapoza. Hanyuma yeza akanya baca baramubwira ati rero hari ikintu tuzira tukwereke imbere yuko tugenda ku bitaro.
hanyuma baca baramugirira baramufunga amaso baramujyana ahantu mu cyumba bari bateguye hanyuma aramubwira ati kanura akanuye yaje asanga aho hantu baguze ibyombo byinshi ibintu by'amasorori by'amasahani by'ibiki umugeni nyine ateza kwambara agira hanyuma baca baramubwira ati ibi bintu rero nakaganuke twaguteguriye nk'abagenzi bawe kugira ngo ushobore kuzokwitegura neza mu rugendo urimo rwo kugira ubugeni hanyuma rero wa mukobwa akanyamuneza karamurenze amusozi y'akanyamuneza carakoroka aca atanezerewe atahanye ivyo bintu murumva ikinyoma kirimwo aho hantu abo bantu barabeshe ko bagira baje gusoza abantu bagwaye kwari kugira iki kwari kugira barondera ikintu kiza gutuma wa muntu adashobora gusiba iyo porogaramu kuko iyo bavuga ibindi bintu bisanzwe rero bavuga ati cyane ntamanya mvuze nuko ndabasabye nimubinjanemo mugabo kubera bari bazi ari umuntu ico kintu aza gucakira bakoresheje ikintu babona aza kwakira n'ingoga kandi aza guhindura nawe acacemera azi ko ari cagiyemo mugabo yisanga mu kinyoma atari ico urumva ko bimwe vyo gusoza abantu bitabaye bikibamo ariko bivyara umunezero w'ukuronka ibintu yarakeneye muri uyo mwanya kica kiba ikinyoma mugabo cyamunejereje kuko mu nyuma yarashinze intahe aravuga ati nukuri barankoreye iciza ntazopfa nibagiye mu buzima cyabyarira akanyamuneza rero muri rusange ni ibinyoma bimeze uko abantu benshi barakora ku minsi mikuru y'amavuko ama anniversaire babikoze muri ubwo buryo ugasanga barabesha umuntu ngo tujana mugabo bamuteguriye ikindi kintu kandi kiza kumunezera donc ugasanga bamuteguriye nka ifana n'ibintu byagutse rero navyo ni ibinyoma abantu bakora mugabo byo bifise imvo yo kunezereza umuntu uwo ni umugwi wa kabiri umugwi wa gatatu ni umugwi w'ibinyoma mfashanyigisho ibinyoma mfashanyigisho navyo biramenyerewe cyane ngaha mu Burundi mbere sino mu Burundi gusa duhere muri Bibiliya muribuka igihe Dawudi yacumura agasambana n'umugore wa Uriya harageze igihe yaramaze no kwica Uriya Imana iratuma umuhanuzi Natani kigenda ubwire Dawudi ko yakoze icyaha hanyuma Natani agiye ashitse kwa Dawudi ntiyahise avuga ati mwami wowe Imana yashavuye kuko warakoze ibintu n'ibi oya Natani yaragiye gukeba aragira ati mwami nuko ni muri kino gisagara cyawe hari umutunzi akaba n'umworo aba babiri barabaye ngaho hanyuma umutunzi araronka umushitsi wa mushitsi aho kumubagira kimwe mu bimasa atunze binuze wa mworo yari yifitiye agatungwa kamwe aca aragendera akamunyagaraza akabagira wa mutunzi ati uwo ako kamaramuziro novuga yari yisanganye uwo mutunzi arakamutwara ati ako kabagira umushitsi wiwe ati none wumva uwo muntu akwiye urubanza uruwo umwami nishavu nakandi aho gatunga ategeza kuriha inshuro kane ati kandi ati yongere yicwe uwo muntu kuko yakoze ibintu bidakorwa kurenganya umuntu nk'uko umwami Natani aramubwira ati mu by'ukuri Imana uwo muntu ni wewe cyangwa aramubwira ati wowe raba Imana yaraguhezagiye iguha abagore iguha ubutunzi guhiki ati mugabo byose warabirenze ko uza gutwara umugore wawe Uriya ubwira ko namwica Uriya ati kubera ivyo rero inkota ntizova mu rugo wawe hanyuma Dawudi arasaba imbabazi Imana iramugirira ikigongwe mugabo murumva ico kintu Natani yakoze mu by'ukuri ijya nkuru Natani yavuze yujya mutunzi n'umworo yuko yagiye akamutorera igitungwa ntiyabaye ariko ni inkuru Natani yumviriye kubwira abanze yoroshe umutima wa Dawudi abanza mucishe bugufi Dawudi nyine yarageze ahantu yumvise iyo nkuru mu mutima iwe yumva aciye urubanza k'uwo muntu mugabo ntiyamenya ko yiciye urubanza ku buryo bitamugoye kwemera kabi amaze kumva ko ari we yavutswe mugihe Natani agenda avuga ati mwami wowe waracumuye ibintu bine yashavuga ati ahubwo nawe reka ndabwira nka Uriya ndagushiraho namushitse rero ngaha mu Burundi ivyo tusanzwe tumenyereye muribuka yuko mu bitabo kuva tukiyiga mu mashuri mato batubwira inkuru za Bakame z'ifyisi impongo ibintu nk'ivyo bijya bintu nta nahamwe byabaye baratubwiye ibiti byavuga bakatubwira utuntu twinshi bijya bintu ntabwo byabaye mugabo byari ibintu bigamije kutwigisha je nakoze bambwira yuko kwica umuserebanyi canke igikere mama cacika amabere mugabo ibyo bintu nta muntu n'umwe twize twumva mu Burundi yacitse amabere ngo nuko umwana we yije cyangwa ngo abagore ntibagina intama n'ibindi umwana akiri muto ngo ntaginya abaye igiti gumba bajamba amenyo ahumba cyangwa nuko kari akanyamakuru n'umutama ashobora kuba bijya bintu ntaho byari biri mugabo byari bifite ikintu bishaka kwigisha
mugabo kubera ko atavyabaye mu bisanzwe n'ibinyoma mugabo ni ibinyoma bigamije kwigisha abantu ryo tuma navyise ibinyoma mfasha nyigisho ibi rero birakorwa ahantu henshi kandi ibi biranafise n'akamaro kubera biratuma umuntu atahura cyane ikintu kiba kigira kivugwe mugabo ntibishe bireka kwitwa ibinyoma mwibutse yambo twaherako kuko ikinyoma ni ukuvuga ikintu cyose kitari ico ubu gakemeza nk'ikirukuri rero navuga iyi migani canke ibivyimvira abantu bagiye barashiraho kugira bifashe kwigisha ni ibinyoma bitabayeho mugabo bifise ikintu babishaka kwigisha abantu navyo rero ibi bifise umugo wavyo urumva biratandukanye n'imwe vya mbere biratandukanye n'imwe vya kabiri biratandukanye n'imwe vya gatatu birafise aho bitandukaniye ariko vyose aho bihuriye ni ibinyoma gusa bifise novuga uburyo bikorwamo bitandukanye kandi bifise n'imvu zitandukanye hanyuma umugwi wa kane muri iyi migwi nashize abona ni umugwi w'ibinyoma bisanzwe abantu bavyita ibinyoma bisanzwe iri zina sije naritoye ni izina risanzweho n'abandi bakunze kuvuga yuko ngo kubesha n'ibintu bisanzwe iyo bariko barabesha ibinyoma vyo muri uyu mugwi ibi binyoma navyo aho bitandukaniye n'abandi ni ibinyoma bifise impande zibiri ni ikinyoma iyo ugikoze ntihagire umuntu akimenya nta ngorane ntacyo bitwaye mugabo iyo bishitse kikamenyekana kiragira ingaruka mbi abantu bashitse igisanzwe mu gihe kiba igisanzwe iyo kitamenyekanye ariko iyo kimenyekanye kiragira ingaruka ndatanga nk'akarorero nk'ubu dufatire nko ku mwana afise abavyeyi ntibamukundira ko aja gutembera kure mugabo arazi yuko avuze ko agiye kw'ishure nta ngorane acamureka avuze ko agiye gusenga nta ngorane acamureka mugabo akaba afise umugenzi ashaka kuja kuramutsa cane ko mbere bayaga ivyabo nk'ahantu kure hanyuma azi ko batari bumuhunguruje mugabo avuga ati mama kw'ishure batubwira umunsi dusubireyo abavyeyi baca bamurekura bihuse kuko ntibashobora kumuhana baja kw'ishure uwo mwana niyo agenda akagaruka inkore nta ngorane abavyeyi biwe batabimenye nta na kimwe biza kumugira n'abavyeyi biwe nta na kimwe biza kuba aho murumva kirasanzwe mugabo niwibaze niyo agenda akacagira yagisiga abavyeyi bakaca bamenya ko yagira yagisiga mwumva ashaka inyuma giza kuba ikinyama gisanzwe gihindura isura canke nk'ubu unye hari igihe nk'ubu unye umuntu aguhamagara ati naka we ugezehe ukaca uvuga ati kumbure reka nihute ngira mfate moto mu minota 5 ndagira nije nzoba nshitseyo muga haka gusigura ibyo byose byo bagira afate moto ajya avuga ati kugira yumva ko ngira shiketi mu minota 5 ndabashikire ngeze akaje kugira ahantu hafi yahuri mugabo niyo acaronka moto akacaza direct muri ya minota ntabashitse we ntaco bizagutwara mugabo nibyo ashaka cyabura ya moto kugeza bahaza n'amaguru agaja muri minota 30 karata n'amaguru ntiyumva yuko wa muntu ashaka kugeze gihe ikintu rero ibinyama bivyara iyo bimenyekanye byose biri muri uyu mugwi bituma umuntu atakaza ubwizigirwa ikinyoma cyose kiri muri uyu mugwi iyo gikozwe kikamenyekana gituma umuntu atakaza ubwizigirwa niyo bituma kuvyirinda ni ngombwa kuko biragira ingaruka mbi kuko iyo wamenyereye kubikora haragira igihe urendegera kandi ibinyoma mu bantu byaramaze kuyarika kubera abantu benshi babifatiye muri uru ruhande rwo kutamenyekana mugabo kenshi bikunda kumenyekana kandi iyo bimenyekanye abantu bose byama bivyara ugutakaza ubwizigirwa ni umugwi rero wakanuye hanyuma umugwi wa gatanu ni umugwi w'ibinyoma bibi ibi binyoma rero ni ibinyoma bibi cyane babafunga kibana tangura mvuga ibinyoma bakora biri muri uyu mugwi bantu babesha kumbure hari umuntu ashobora kukubeshera akaguta mu mutego wawe kugira nabi ibyo binyoma byose biri muri uyu mugwi bya binyoma tubesha mu buzima ugasanga turabeshya abantu barafunzwe cyangwa barishwe ivyo birabaho mu bihugu ivyo byose biri muri uyu mugwi rero ibi binyoma ni byinshi cyane sinunda gutanga akarorero ariko nuko ibi binyoma kenshi byama biherekezwa n'akarenganyo kenshi mu buzima akarenganyo karababaza cyane kandi akenshi kavyagwa n'ibinyoma biri muri uyu mugwi nimwibaza nk'umuntu abeshewe agafungwa akamara imyaka n'iyindi mu mpimba urazi umubabaro agira urengeye kuba mu mpome z'agasho agira umubabaro urazi gufungwa ufise ikintu uriko urazira cy'ukuri
ivyo mu mutima wawe uravyakira uvuga ati nta kundi nacumuye mugani bibaze gufunga uzira ubusa atakintu na kimwe uzi ko wera iki kintu kirababaza cyane niho nageze ahantu nandika muri kino gitabo ati mu by'ukuri niyaba urupfu rubabaza urupfu mu bisanzwe turazi ko rubabaza mugana avuze ati nimba rubabaza akarenganye koko kababaza gusumba urupfu n'iciro kabiri kuko akarenganye karababaza cyane 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 mu bihugu byo hanze hari aho bakunda kuvuga aho usanga nk'umuntu afunga imyaka 40 hanyuma bagira amatohoza ko mbere nko mu bihugu bagikoresha igihano cyo gupfa uwo muntu bakanamwica bakamunyonga haciye imyaka n'imyaka ukazumva baratoye baragize amatohoza basanga wa muntu yari umwere uwo muntu yishwe yazize iki yazize akarenganyo kakozwe kubera iki yarabeshewe cyangwa yarabeshwe ikinyoma rero kugera ngaho dusanga kica kiba kibi cyane tugeze kuri uyu mugore wa kane rero iki kinyoma cyama kibyara akarenganya hanyuma akarenganyo nako kabyara umubabaro kandi umubabaro urashobora gushikana mu rupfu umuntu mwokimara ashobora kwiyahura kubera yarengewe n'akarengane umuntu ashobora kurenganwa hamwe yumva ataco kibereyeho ngaha ku isi agahitamo kwiyahura canke akarenganywa gushika yaho ashobora kuba ati jewe n'ukuri ibintu ariko nambako ngira nico umuntu n'umuntu akamwica numva akarengane kagira ingaruka ziremereye ku rugero ruteye ubwoba ndetse bituma mu bintu iki gitabo gihagararako cyane no kwirinda akarengane hanyuma ikindi nacyo nkunda kuvuga mu bijyanye n'aka karengane ntoheza iki cyiyumviro ntavuze ni ikintu kijyanye abakoresha burya hari igihe bakora ibintu ukamenya ni ibintu bisanzwe hari igihe ukoresha umukozi uwo mukozi ugasanga uramukoresheje ukwezi kwa mbere n'umuhenze ukwezi kwa kane n'umuhenze ukwezi kwa gatatu n'umuhenze ibi ndabivuze kubera harimo intahe ngaho irimwo y'umukozi yakoze hanyuma arakora amezi 3 ayo mezi 3 yamara atarahembwa ageze guhembwa baca bamubeshera ko yivye baca bamutamugasha yafunzwe ndumwe muri ubusho bwo ku mazone mu nyuma baca baramurekura aca ntahembwe bamubwira ko bamugiriye n'ikigongo ko kintu atakoze turiko turaganira uwo muntu yarakora yamosotse aravuga ati jewe kintu cyambabaje kandi arafunzwe ndwi yose nzira ubusa ntaca nkora utwanje ntibanatumva ntagera gusubira mu muryango bambaza ati mbega uzanye iki nkababwira ngo mvuye mu gasho kandi ndiko ndarengana ikintu cyambabaje rero naciye ndakivuga ko cyane muri iki gitabo abakoresha abakozi ntibabahembe bakabaheranira inja ndagifatanya n'abakoresha usanga hemba agakoresha umukozi bikorwa mu by'ukuri bidahuye n'umushahara akorera ugasanga amuhembe ntica nikiza kandi wewe amukorera ibikorwa bimwinjiriza cyane hanyuma kandi n'abakoresha bakoresha abakozi ariko bagateba cyane kubahemba ugasanga arakoze amezi 5 acamuhemba 2 ivyo bireze cyane gose nukuri nagera ndababwire Bibiliya ivuga ngo uwase guhemba umukozi ngo agiranywa n'uwishe umuntu nukuri bakoresha muri ko muranyumva mwumve yuko umukozi yagukoreye gerageza kumbure nitwavuga kubijyanye n'umuco wo kugendera kuri turaza kubivuga iyo ugize ikibazo gituma umukozi utazomuhembera ku gihe mumenyesha hakiri kare ko bitazakunda kumuhemba kare aba arategura umutima kuko ukwezi kuza guhera yapangisha azokoresha amahera iyo utamuhembye rero biramukomeretsa cyane mu mutima rero iki kintu abakoresha no kuri bacubahirize umukozi yagukoreye muhembe hanyuma gerageza umushahara ubona mu by'ukuri uhuye n'igikorwa akora ibi bintu biraguhesha iteka kandi n'umukozi bikamutera intege hanyuma kandi ikintu cyo guherana umushahara w'umukozi ni ukuri iki kintu Bibiliya cyangwa kiri no mu vy'Imana yanka kandi nta muntu n'umwe yocanganiye hanyuma icyo nkunda kuvuga iyo ukoreye ikintu umuntu ubanza urabe mbega nanjye bakinkoreye no vyakira gute kujya kuntu uwo vyakira nimba wumva cyo kubabaza ucimenye ko nakakubabaza ucucirinde muri make rero novuga ni iby'ikinyoma imigwi y'ibinyoma niyo 5 maze kubona jewe aho ngeza guserangura kumara abandi baseranguzi barashobora gutora mugaje bimaze kugerako nivyo muri rusangi rero umugwi cyane ukomeye jewe mvuga yo kwirinda si bya binyoma byo mu Rwanda cyangwa kabiri cyangwa wa gatatu ariko ni bya binyoma byo mu mugwi wa 4 no mu wa 5 iyo migwi ibiri
iki gitabo kirayishimangira ko cyane kandi kikerekana n'ibyakorwa kugira abantu birinde ibyo binyoma kuko biri mu bituma ibi bibi byose tubona mu isi bishobora kubaho kuko ikinyoma novuga nti ni nyina w'ibindi binyoma byose w'ibindi bicumuro kuko ugiye kuraba mu ntango iyo ibintu byahereye satani cyangwa shetani bivana n'ingene umwita akiri mu isi niwe wa mbere yatanguye kubesha yarabesha ababyeyi bacu ba mbere ngo imana yarababeshe ngo mu kubabuza kurya icyamwa cyo hagati kandi mwoca mungana nayo icyo nicyo igicumuro cya mbere cyabayeho kandi nicyo shetani aka kantu k'ikinyoma rero ndagasoze rero kumvuga utuntu cisangije igicumuro cyo kubesha igicumuro cyo kubesha nicyo cyonyine tubona shetani yikoreye ari wacikoreye atamuntu atumwe ibindi bicumuro araza mu mitima yacu katwashe tukaja kubikora mugi cyacu kubesha wenyine ari hagaruka aragenda arabesha ababyeyi bacu ba mbere nagindi igicumuro muzosanga shetani yahagurutse akagenda kuvugana n'umuntu direct atuma umuntu agaca mu mitima yacu katwashe tugenda kubikora hanyuma ikindi nicyo gicumuro cya mbere cyatanguye kubaho n'imbere yuko Adamu na Eva bakora kiriya gicumuro cyo kugarariza Imana shetani we yari yamaze gukora icyaha cy'ububesha hanyuma ikindi nicyo cyaha nicyo gicumuro udosanga jewe nakuze numva ngo itariki imwe y'ukwezi kwa kane ngo itariki yo kubesha kera nari nzi ko ari umunsi mpuzamakungu wemewe n'amategeko mugabo ndiko nandika igitabo nakoze ubuseranguzi sanga nta gihugu na kimwe uwo munsi kiwemeze no muri yo nta na hamwe wanditse ni umunsi abantu bishiriyeho gutyo harabagaragaje kuza barerekana iyo bavuye mugabo mu by'ukuri nta gihugu na kimwe kiwemera amategeko mugabo umunsi mukuru mu bihugu byinshi wagenda urahimbazwa uretse gusa yuko ubunyi bukristo uriko urakomera abakristo bariko baragenda baheba uyo munsi hanyuma ikindi kintu nasanze ikinyoma cisangije ni ikinyoma gikorwa n'abantu benshi no kuruta ibindi byose abantu bose usanga nta muntu bivuga ngo gendera ku kintu cyo kubesha hanyuma kandi gikorwa kenshi mu mwanya muto mu bantu benshi umuntu arava ngaho abesha akagera hajya akabesha akagera hajya akabesha ariko ni gako umuntu yava ngaho yivye akagera hajya akiba akagera hajya yivye hanyuma ikindi naco gikorerwa ahantu henshi utwo tuntu rero iki kinyoma nasanze kiratwisangije mu bindi bicumuro kirafite utuntu twisangije rero ikinyoma ni kibi dufate muri iyi migwi ibiri ya nyuma navuze kandi abantu bocirinda kuko navuze yuko kirafite ingaruka mbi cyane kirageza no mu rupfu igicumuro cyo kubesha nashyashya muri iyi migwi ibiri ya nyuma none Emmanuel tugukengurukiye cyane abakozi bacu nibaza ko bavyumvise noneho turizeye ko bagiye kuvyumva bakabikurikiza bakabigendera kugira ngo muri rya teka ry'umuntu bibandanye bibakuza bibashikane kure none rero turiko turegereza gusozera tumbega ukuri rero tugomba gutahana nukuwe muri iki gitabo mbega mu gusozera nyene ushoboye kutubwire watubwiye ko hari ibitabo byinshi mumaze kwandika mumaze gushikako uwo bishaka azabisanga hehe murakoze ijambo rero ry'ukuri navuze ko abantu turakeneye kubaka uyu muco mwiza wo kuvuga uko cyangwa kugenda ukuri ni umushinge w'iyindi mico myiza yose ibaho umuntu atari mukuri nta muco mwiza n'umwe ashobora kubaka ntibikunda fondasiyo y'imico myiza dukeneye ni ukuba mukuri ubaye mukuri biroroshye ko n'iyindi mico myiza uzoyubakirako rero umuco w'ugendera kuri turawukeneye cyane hanyuma ni byiza ko twiga mbega twubaka gute abantu barakeneye kumenya ingene bo kubaka umuco w'ubuvuga kuri rero si ibintu umuntu azovyubuka aca avuga ngo ndabishitseko ngo ubu rero ngo ngende munyakuri ni urugendo ni urugamba umuntu ategereza kugira umwimenyerezo wo kwama iminsi yose avuga ati jewe sinzigera na rimwe mbesha umuntu nivyo biragoye ariko gerageza na cyane cyane ya migwi ibiri ya nyuma navuga gerageza wihate uvuge ati jewe nimba umuntu ambajije iki kibazo reka ndamwishure shimikiye kukurinzi hanyuma abantu benshi barakunda kuvuga ngo ntago handwa ku rurimi kerenge ashatse kuvuga yuko iyo ageze ahantu
akabona yovuga ukuri kumukorako aca hesha akavuga ati reka nirenganire canke abesha agasiga abesha mugabo nkunda kuvuga ati haka abantu bagukunda kubera wababesha botuma bakwanga ko wabwiye ukuri. Abantu rero bagerageze ntibarondere ubucuti bushingiye ku kinyoma, ahubwo botuma baheba ubwo bucuti mugabo bakubaka uwo muco w'ubugendera kure, kuko niba ubaka umuco w'ubugendera kure abagenzi bazima nibo bazokwegera baca bizana, mugabo niba ubaka umuco w'ikinyoma abagenzi b'ikinyoma nibo bazokwegera. Hanyuma ikindi ni uko abantu, ndatanga nk'akarorero, umuntu kugira yipime yuko afise n'agace na gatoyi ariko aragaragaza ko kuba muri uyo muco. Nk'ubu ugiye ku botike kugura ibintu, hanyuma ujya umuntu adandaza akagura amahera arenze, mbega ubwiye ukagera imbere ugaharura ya mahera ugasanga ararenga, wewe uca ukora iki ubwa nyene mu mutima wacu havamo iki? Nimba haza muti bandanya ahubwo sha urarose, umenye yuko uracarigoro cyane y'uwo muco. Mugabo nimba uvuga ati reka ndayamusubize ndazi yuko aya mahera nawe ari gari karungo, cyane niba ari umukozi akorera umuntu bashobora kuzoyamukata, reka ndayamushire ko biri umutima, umenye yuko uriko uratera iyo ntambwe yo kubaka uwo muco. Hanyuma ikindi naco ni uko abantu bagaragaza kudashigikira amanyanga. Usanze ahantu hariko harabera amanyanga, nimba uri mu kazi abantu bakaba bakorerwa amanyanga, abandi bose naho bashaka bagakora amanyanga, wowe vuga ati jewe nta manyanga ashobora gushigikira. Birashobora gutuma ako kazi kawe gahera kuko utashigikiye amanyanga. Birashobora gutuma abantu bakwita ikijuju, abantu bakwita ikirofa, abantu bakwita ikibono kuko utashigikiye amanyanga. Mugabo ivyo naco bitwaye, kubera urazi aho hagaze, wewe urazi aho hagaze, akamaro k'ukuri, urazi akamaro k'ukuri, kandi icuri kirarengeye ubwo buzima babaye. Naho akazi kohera kubera wavuze mu kuri, Imana yo nyene ntizokwemera wowe ko ubuzima bwawe buba bubi ufise uwo muco, kandi n'uwo muco mwiza ufise wo nyene ntuzokwemera wowe yuko ubura ico ukora, kuko uwo muco ufise hariho abantu barondera abakozi babizigirwa bababutse. Igihe bumva yuko hari umukozi yirukanwe kubera ko yabaye imvuga kuri, abo bantu bari bazokurondera baguha akazi. Rero ntutinye ngo je nohava mbaho nabi canke ngo nohava mbura iki n'iki n'iki, emera ubuzima bwose wobaho mugabo ushingire kuri uyo muco w'ukuri. Rero birahambaye gose, hari abantu benshi twagiye turabona boduha akarorero tworabira ko kugira ngo badufashe kubaka uyo muco w'ugendera kure. Harabishwe bazira gushingira nta ukuri, Bibiliya n'uturorero twinshi tw'abantu, ariko kandi no mu buzima busanzwe hari abantu bagiye barashingira intaho kuri nabutandagarura ko mu bihe by'intambara, abantu bagiye barakiza abantu mu bihe by'intambara bashingiye intaho kuri, bakavuga ati jewe reka nkize ubuzima bw'umuntu. Ariko kandi biragaragara yuko no mu buzi dukoramo hari abantu usanga bavuga ati jewe sinshobora kwifatanya n'ikibi gihari, ndashingira intaho kuri ubuzima bushake ego mugabo jewe imbe navuze ukuri. Abo bantu rero turabigiraho, kandi icyo nifuriza abantu ni uko umwe wese bagira bati ese naba akarorero ko gushingira ntaho ukuri. Ibyo bintu bizotubiteka. Hanyuma ikindi naco, iyo upfiriye mu manyanga, abantu niyo upfuye upfa bavuma, abantu bavuga bati uyo muntu yemwe nahapfuye oya nagende yari manyanga. Iyo upfanye iteka ugapfura umuntu wimvuga kuri, nawe wopfukiye cyangwa ugafata ibintu by'umunengero ufise, abantu bavuga ati ujya muntu yari umugabo, nawe bashaka kumva baravuga ati yimva yahanzemo umuntu w'umugabo. Ivyo bintu byonyine abantu bakuvugako biravyara umuhezagira kandi birazanira neza abana bawe. Hari abantu bapfa imiryango yabo igasigara irabaho nabi kubera amanyanga bagiye bakoze, bavuga ati ujya n'umwana wa naka jana hiyo, nawe ugiye gusaba akazi bakavuga ati uri umwana wa naka ntakazi twoguha, ugasanga warakwegeye umuryango. Ariko iyo wapfanye iteka ugapfura imvuga kuri, umwana wawe yagukurikiye we ntacyo warashitseko, navuga ati no mwana wa nagate naze turaziseka yari ntongane, turazi ko nyine yari ntongane, naze tumuhakaze, naze tumufate kuno, ugasanga uwo muntu arabayeho neza kubera iciza cyakozwe n'abavyeyi. Rero barundi munyumviriza, namwe b'abanyamahanga mushobora kumva ururimi rw'ikirundi, mugerageze muharanire iteka, naho mwebwe mu buzima bwanyu uyu munsi atacu muba muriko muraronka kubera ubwo buzima muriko murabaho bwo kuba mukuri. Abana banyu
barafise ico bazokwamura kuri ico giti ciza muriko muratera uyu munsi. Gerageza rero mubeho mukuri, gerageza muharanire kubaho mukuri, ivyamwa muriko murabiba niyo mwebwe mutavyamurako, abana banyu abuzukuru banyu bazovyamurako, kandi rizoba ari iteka rikomeye, kuko bazovuga bati aho tugeze ni kubera abavyeyi bacu. Nta kintu gihimbaye nk'ico niyo uri mw'ijoro uriko urihweza abana bawe nyene ariko barabaho, wumva uti jewe ndafise iteka, abantu baranyubaha, abantu barubaha umuryango wanje, barubaha abana banje, kubera ko nafuye nkoze ivyiza. Ico kintu iyo bazaniye abantu bari mw'ijuru baravuga bati ico kintu kirahimbaye rwose. Rero tugerageze duharanire iryo teka, twatanguye tuvuga yuko ari gukozanya mw'iteka, iryo teka ryo kusigira ryiza. Barundikazi muriharanire, rizodushikana kure, rizotuvyaramwo umuhezagiro, kandi rizoturonsa ubutunzi bw'umutima, tubeho dufise umutima utatwagiriza ikibi. Nta kintu kiruhisha mu mutima nko kubaho ufise umutima uguma kwagiriza ivyo wakoze. Niyo utunze ufise vyinshi, kubera amanyanga wakoze ntusinzira, uguma uvuga ati bazohavamya ko ari jewe, bazohavamya ko ari je nabitwaye, bazohavamya ko ibintu navyivye arivyo nivyo, canke bazohavamya ko arivyo nakuye mu maraso y'abantu nishe. Ariko iyo ufise itunga wirondereye mukuri, naho ryoba rike, uraryama ugasinzira, ubaho uvuga uti ndazi neza ko atarubanza ariko ruramurikira inyuma, ndazi neza ko atamareka arantunga urutoke. Iryo teka ni iteka ryiza. Ese bantu mu nyumva muharanire iryo teka ryo kubaho mu buzima butagirizwa ikibi, umutima wanyu ntubacire urubanza. Ivyo bizobaha iteka kandi bizobaha kubaho mufise amahoro mu mutima. Muyaharanire, kuko nibwo buzima bwiza umuntu wese akwiye kuba kuri iyi si, afise umutima utamwagiriza ikibi. Murakoze. Hanyuma rero mwavuze muti mbega uwo kenera ibi bitabo yo bisangahe? Navuze jewe yuko ndangurira ubuzima bwa misi yose, ibikorwa bya misi yose ndabirangurira mu gisagara ca Bujumbura. Mugabo nk'iki gitabo ukuri kuzobagira bidegenza, uwo kirondera hamwe n'ibindi byose reka kuri ibi kuko ntibasho byose ntibiri hamwe. Kuri iki ukuri kuzobagira bidegenza barashobora kukironka muri Librairie Saint Paul, ariko kandi barashobora no kukironka imbere ya Katedrale Regina Mundi, kuri bajya abantu badandaza ibitabo bagiye igitabo kuri kuzobagira bidegenza n'ababidandaza. Hanyuma nk'abari mu gihugu hagati, ndaza kubaha inimero yiwanje Ingozi. Ndafise umuntu asanzwe abikurikirana, afise ibi bitabo abidandazayo, barashobora kukironka. Hanyuma n'abari mu ntara ya Muyinga, ndaza kubaha inimero, barashobora kundondera nkaza kubabwira aho bashobora kubikura i Muyinga. Hanyuma ku bandi bari mu zindi ntara, ibi bitabo turabirungika. Iyo umuntu yagisavye yagikomanze, turaheza tukakimurungikira kikamusanga ahari, kandi vyoroshe, kandi atanayandi mahera yongeyeko yo kukirungika. Hanyuma rero mwabajije ati mbega ibiciro vy'ibitabo biriho. Iki gitabo mfise ngaha kigwa mu mafaranga 15,000. Hanyuma ivyo bindi bitabo rero vy'imbere, nk'iki navuze citwa ukuri kuzobagira bidegenza, barashobora kukironka i Muyinga n'i Bujumbura. Naho nyine barataje ku nimero ncandabaha, barashobora kukironka. Hanyuma ku bindi bitabo barashobora kubironka i Bujumbura gusa niho biri. Bimwe navuga umuco wo gwaruka, navyo nyene nibaca ku nimero nza kubaha, ndaza kubabwira aho bashobora kubironka. Inimero rero bashobora kuntorako ni nimero 69 amajana 72 amajana 565. Iyo nimero bayiciyeko ivyo bakeneye byose barashobora kuronka umuco ukwiye. Kumbure n'abakeneye ivyo bindi bitabo byose canke n'ibindi vy'imbiro, hari n'abantu bafise ivy'imbiro bakenera guterera byose kugira bizosohoke. Navuze yuko umwuga wo kwandika ibitabo nawatanga mu mwaka w'2015, ariko navuga ko ari umugambi ubandanya. Ni ivyiyumviro vyinshi, n'ubu hariho igitabo ndiko ndategura gishasha kizosohoka mu bihe biri imbere. Rero abantu bakeneye guterera ivyiyumviro barashobora kuzondondera, hanyuma tukavugana ingene dushobora kuza turakuza ivyo vyiyumviro vyayo. Hanyuma ikindi naco, hariho abantu bafise impano zo gusoma no kwandika ibitabo.
mugabo bakaba barabuze iyo baca kugira bashobore kwandika ibitabo. Mparambwira abantu burya kwandika ibitabo si amashure maremare bisaba, birasaba impano. Kwiga ni vyiza, biragufasha iyo uriko urarondera amareferanse wisunga, ivyiyumviro novuga wisunga mu kwandika ibitabo. Mugabo kugira wandike, ufate umwanya wo kwicara wandike igitabo ugitangure uzogiheze, ivyo birasaba impano. Rero hari abantu bifise iyo mpano babuze ingene bohaguruka ngo bandike, nabo nyine bashobora guca kwiyo nimero hanyuma bakaza nkabereka ingene iyo mpano yabo bashobora kuyikuza igakura ikagera ku rundi rwego. Kuko na jewe ndaha suko iyo mpano yanje navyutse umunsi umwe ikacikora, nuko na jewe nagenda afashwa n'abandi kandi nuko nagiye ndigira ku bandi. None rero notera intege abantu bose biyumvamo, baba bakunda, umuntu wese akunda gusoma ibitabo arafise amahirwe yo kuba umwanditsi w'ibitabo. Ariko kandi hari n'umuntu yandika mugo ugasanga ivyo yandika biherera mu gitabo yavyanditsemo akaca abika. Oya, ni mu ndondere ndabereka ingene ivyo vyumviro vyanje bishobora kuja ahagaragara, bikazoshikira abantu benshi, bikagira ico bihinduye muri sosiyete, bikagira ico bihinduye mu gihugu. Yego, murakoze rero. None Emmanuel Niyonkuru tugukengurukire cane, muri aka kanya